mugabo cyo novuga coco nta muntu umwe nkeneye kwemeza nta kintu ufise cyo gupruva kuko mushaka no kubibabwira ntivyemere ariko ndumiwe wobuze ibintu amazuguruzuguru zose ahantu yavuye yavuye kuguruka kwa Chris yavuye kuguruka kwa King bendabe nshobora kuba filime nayo irabishije ijisho rimwe yavuye kuguruka kwa King kuko yiyumviriye yuko ari Jenisha umugore wiwe alors je nari nikeneye ubutunzi bwanje gusa acaza kungirira nabi we yihutiye kubona yuko ibintu byose ari we ubiri nyuma hari gihe ubona umuntu yarakugiriye nabi hari gihe ubona ikintu cyose kiriko kagenda nabi ugacubona umuntu uri kurimvira ubwo nyine ntibibaze ko ari urya hari gihe abari indi histoire yinyegeje inyuma niyo mpamvu kuye gushishoza ubwa mbere ukitonda ukagira amatohoza ku mbuga hirya no hino cyane cyane bino binyamakuru vyandika uburyo bamaze imisi bafata amafoto yawe bashaka kugeranya n'abandi bakinyi benshi ba hano ariko bakagaruka ku kantu gasa no kuvuga ngo urayoboye industry iyo bariko barakubwira ano majambo yakira gute bagomba kukwereka ko menga ni uhagarariye abantu n'umunsi muri cinema Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Natwe turashima ndiho mu buntu bw'iwatugirira ibintu nk'ibi bikabandanya gukunda. Of course ino ni entertainment from zero to hero. We are the champions. Ainako duhura na the champion mwenyewe CR4 Kado Havel. Ejo bundi Mimi yarambujije ngo sinzi nsubire kuzamvuga ibintu ntabi pronounce. Okay. Ngo sankumvuze ngo Kadola Vere ngo Mimi Mireye. Cyafite ko atakunda kwa mwita Mireye. Urabizi nawe batabikunda. Akunda mwite Mimi canke Mireye. Udashaka kuri niyo mpamvu nanje ntakunda Arnisha kurivuga. Urakunda kumva ndarivuga? Oya kandi nyine we mu mazina yawe iryo menga nta niririmwe ko urakunda. Kwa nakunda kwamvugira izina ryanje na. Akumbe nawe uri mugi. ngo ugazamba nkano ngo Alicia Fumvuga la Vere ukarivuga nabi c'est bon mugaba Alicia vraiment Ndemba numva ta byahise umuntu avuze ati la Vere la Vere ni sawa la Vere ni sawa birafuma mugari Mireye wa na Mireye ni karyoshe Mimi oya Mimi rano n'ujya wakene utundi tuntu kwa Diva twa Bright Karire urumva nituma ni sawa n'utundi tuntu twije kabisa umeze neza ndashima Imana ndi nawe umeze neza cyemeze neza kabisa Fridora ameze neza Fridora ameze neza na Fridora ni munanye na Fridora ni munanye Fridora hari ukuntu ngo agoma yitwengera babona udufosete nka namufuhira ukuntu abantu dukunda kuja ngo Fridora ngo agoma twenga ngo n'udufosete tukaza nkibaza ati nige intwengo yanje ntayo bumva nkikaruko ntwenga shavuye ari umuntu atwenga mugo muravye mu maso ukabona minga ntarana twenga ni gano ufise intwengo nyene wisangije oya tuzoyishira mu bitabo ubwo no muzi nayo nza gutwenga so nako navuga ameze neza sama ngiye kuyimara neza kabisa nibaza ko ni imwe no mu masama nagiye ntembera mu gihugu nabimenye n'ahantu henshi Fridore twajanye dogo yego ni mu bibanza bimeze neza tugiye tuje no mu mijya ntuziye bico mu rumonge igezweho hitwa gute Mawimbi muzonsige baje sindaca uraja kuja Mawimbi nawe oya cyangwa waragiye ugenda mu ibanga cyane byo mvuza naye cyo mwibanga nza kwifuza cyane no muzi wacuri mena ya kapisa ni Kadola Vere mama mubonye no kutuba twinjiye ariko sami gusiza umeze neza kwe muramubona genda kurabira bariko barakurabira oya araba muri kamera bakuraba muramubona Kadola Vere kwe Imana yakubona Imana irakubona iri chini twagire Imana rigahera tudatoye inkwano iri kurikira turazitora kandi twebwe abana bacu babaritwaye neza mwino misi tubakosha mu madolari amarundi wapi Ravi yabo byumvise nkuko abandi bako bavyumva ariko bavuze ameni nka zitatu zikurikirana canke ushaka bagukwe mu mashiringi ikivyo bintu cyadikora ikivyo bintu komenga siyori Siondi kabisa ya urihe mwino misi Dere mumva ya mwihoro Dere kugakaramu niko ndiyandikira inkozi y'ikibi hasi hejuru twaciye ahantu na Fridore mwijoro ryakeye
abantu bariko baraharira bava ngumva ngo je ngo Kadora vile ngo ndamukunda ngo mbona menga ngo nicana ciza ngo gitekereje ngo mugabo ubu ngo bubisha ngo namubonyemwo ngo numuntu mubi ngo nubwo wonsigurira gute ngo no mu buzima busanzwe ngo biraboneka yuko ngo akora ikibi ngo yihoreye Fridera yabigiyemwe yaswa no gukubita ngo agira bumvishe ngo buryo ngo atari kumeze ngo abari filime ngo biro ngo uriya muntu babona ngo ni rero muri filime ngo muzima busanzwe nyene ngo umuntu muzima intambara yari sekeye ako nyene gusubiza ko nanje hageze igihe mbati no muntu menga sigaye yatinyitse ari akantu kinzembe koko kare ariko navuga ni wahindutse ntitwabimenya nyene wa mugani w'abantu abantu bakwiye gutahura yuko acting iratandukanye n'umuntu uwari vy'ukuri tuba dufise amatara dushobora kwinjira mu mahol umuntu wese ashaka kuduha mvuga ubutumwa nkicana nkagira hypocrisie byose ko nabonye babaye na mama pastor turaza kugukira turaza kuhage wumvise ngene mvuga ubutumwa ariko none ibintu byose uri kurantangaza sinzi nabandi nimba bari ko barabibona hari ukuntu ikintu cyose uri koraga ikintu kigakunda ukakigwamo ujya muntu kabisuka mwimika bikashoboka yego niyo mpamvu rero mama pastor niyo mpamvu abantu bakwiye gutahura yuko uko tuba turiko turakina nta bihuriye n'umuntu ndi wa nyawe igihe nagira inspiration y'irya filme ariko ndiyumvira ingene iciza gikwiye gutsinda ikibi kandi inspiration naho yahereye yego donc nariyumvira ingene bigenda kuba ujya muntu muri filme jemba ndiko ndavuga ubutumwa ndiko ndigisha kuko hari benshi bafise aka KSP ku kwihora kandi atari keza bisaba ko mbanza kwinjira muri ya character yabo bakabanza bakantahura kwanza bakankunda me mu nyuma nkaza kubahanura yuko atari vyiza na gato tamahoro bitanga murabahinga kuko mu filme yatanguye nimbona barabiraba abantu bakabona kwiryoshe mugabo ukamenga yahereye ahantu batabona neza kwa kuno filme mengi ihereye inyuma ija kukwereka ibiri imbere ukamenga ni uzobitahura gose sha murazi gukina no kwa barashaka avuga ngo gitanguye nabi filme ngimeze gute wewe gibona makome nabibona bisobanutse ngo umva ngo nitubona neza ngo none imbere nibiki hari n'abanyandikira ngo ati ngiya filme vraiment ngo nukuri ngo yatanguye nabi ngo sinkunda ibintu byo gushaka ngo ndabitinya ngo ntushaka kwiraba kumwe n'abana fara nagiye mbona makome kimwe nawe babikubwiye ugacyakira gute jewe navyakira neza ko ndabizi ngene histoire imeze navuga ati okay uzoshobora kuyiraba ndabizi zomwigisha yego niko navuga ati mumeze nk'abantu mwenga murinjira mu bwonko bw'abantu mukabasoma mukabona ico bakeneye canke mukabendanya mujongera umuntu yagira abo nibi ukamenga batoya mutweretse ibindi bitari kugeza igihe hafi kukanyuma canke kuri finale haburo nibindi bintu bamukibitse by'amabanga babona bagatahura filme cyane gusumba bijya bintu nkawe ni ibintu wize ni ibintu bikurimwo wabishoboye gute bona uvuga ko ari impano ni impano kandi noneho n'Imana ibidufashamwe niko bimeze donc nisho tubereyeho kuhanura abantu tubereyeho kwigisha abantu ego nisho twaremeye arambwira ati ariho ahantu muri episode ni 9 gutyo Chamu 10 ikirahuri camenetse hari umuntu yaciye abiheba kwiraba ikirahuri kimeneka ni mu 10 9 canke 10 ugira kigaca kimanyuka hasi kinga gaca vyuka vati ibyo byose natewe winyegeje inyuma y'urugo ajyana narinzi ngo arakubona kweri abantu bagira ishavu bagira bagufate ndabihevye kwiraba akababara agaca babara bamufati hajya menga baraduhemukiye we ni aragera nabo kabona nyene barabihindukije ntibanamufasha kandi bakabisigura hari abandi bantu filime nkagira ikintu bakinyegeza ntibamufate mugabo ntibasigura uburyo adafashwe umucange ntiberekana impamvu batarahura amaso ku maso yego so dusubire inyuma gato mbere yuko tugeraho hano n'ahandi henshi ndibuka twakoranye ikiganiro filime yasa nigiye gutangura mu majwi menshi yaragiye yarumvikana Chris avuga ati niyo filime ya mbere nkinyemwe abantu bazobona kabisa y'igitangaza ati ndazi bazoyikunda Amedi nawe nyene nko mu bantu bayihagarariye ku ruhande runini aratubwira ati nukuri filime ni nziza ariko tugaruke kuri ho aratubwira ati nukuri bazonga ibindi ariko kumbure bazobona ko nari nakoze dusubire inyuma kiya gihe nawe ukiri kurabivuga maybe ushobora kuba hari ibyo wari wizeye ariko utarabibona neza duhe igicapo ufatiye ku vyakurikiye ivyo wari witeze nivyo wabonye byagenze gute canke byaranarenze uko wabitegekanye
kuri vyararenzwe nabitegekanye sinigera nizera yuko jewe série ya mbere nanditse izogira 5 mu misi 12 kabisa 10 gutyo oya nukuri ntago navyize nari ndabitse ko ari histoire nziza wari uzi ko ari nziza yego nukuri nari ndabitse ko ari nziza nari ndabitse ko kinywe n'abakinyi yakinye n'abakinyi bashoboye bahe Chris Sam bari bose urabona mugabo nyene kubera ko yarigiye ku yindi cano itarakura cane navuga ati iya cano uravye no mu kibuga abantu ntibari bayimenyereye cane nubwo hari ibikorwa vyari biriko rero navuga ati okay ni nziza abantu kubera no kukuntu yari ifise ukuntu iteye ubwoba tuvugisha ukuri filime ifise ukuntu irimwo akanuka gutera ubwoba ngo hoho reyira baba bamwanse nyine bati mbega nkaba nzinere abarundi bakunda aya ma histoire yo ngo n'imiryango nta bintu vyo gutera ubwoba cane bakunda mugana navuga ati reka ndayikore kuko ndabize bazoyikunda mu nyuma donc buye bagenda barayibwirana mbega urazingene hariho nk'abayiravye ubwa mbere bakayiheba kubera uko nyine iteye ubwoba kuye bagasubira ku ntango kuko babwiwe na bagenzi babo yuko imeze neza yego ukuvuga rero jewe ndashima Imana uko vyagenze kuri filme yabaye nziza yabaye success boss muza n'amacane yanyu tuyakoze oya hano rero tuhagarare ibaza ko niyo rokoro ya mbere ishobora kubikozwe ndibuka uza guhishirako ceno yari ku bihumbi 16 menga n'amajana 8 nimba ndavyibuka neza ubu tuvugana kuko hajya abantu babimenye burya filime hajya ntiranarabwa neza hajya baraza kongera bayigaru babantu bari kuvuga bayihevye mu gutinya ubu rero baza kuyiraba itsindagiye bayisu hari nabantu baza kuyisubiramo nanje ndi mu bantu numva menga ndashaka kongera kuzohera ku ntango hari igihe niyibagize ivyo nabonye kugira menga ndabihere hazero urumva bongere bayirabe ubu tuvugana nubwo cero nabone n'umundi bandanye yiruka iduga cyane igetse ku 50 50 birenga na kimwe birenga na kimwe hari n'igihe kino gigana abantu baza gukira biri ku 50 baza kira biri ku 50 nabinga 53 53 numva ko iguma yaduze vraiment 53 gukora rokoro nkiyi nta kandi kantu ko bakinyegeje inyuma kweri karenze ibyo twabonye gukora ceno mu mwanya muto ya film imaze ikaba ibihumbi 100 hafi ibihumbi 100 n'ibindi biza kubandanya byamaze kwiyongera nta kandi kantu kakabije cyangwa utundi tuntu mukora kwibanga twe tutashobora kumenya birenze film nziza abantu babonye icambere ni Imana ica kabiri ni team twakoze dufatanye mu nda BMT yaramfashe mu gongo ndayishimira niba mubona film ipanze neza niba mubona film isa neza ndashimira 257 films ya X-ray ndashimira Niji yakoze montage urabona ko montage imeze neza irasigura ijwi ryojo ni impeccable mugano mu Faransa amasanamu ni film ndashimira BMT n'ukuri cyane kuko ndavuga BMT mbavuze Fisto na baradufashije kandi ndashimira abakinyi twakoze mu bumwe ndashimira abanyengozi nta kintu kimwe twigeze tubaburana ikintu cyose tuba dukeneye muri materiel twatugiye mu ntara tutamenyereye atandukanye baradufashije Joachim Imana imahezagire Shagi Imana imahezagire Mustafa Imana imahezagire ya nabandi bose nyene baje musi twakinanye Shukrani Era nabandi rero navuga ko twari dukoze tushize hamwe Imana yashiduha umugisha wakira gute kubona umu director akomeye nka Mede nubwo mwari kumwe kenshi tuko turavuga ubuhinga bw'ijya film uburyo yaryoshe cyane cyane n'amajambo kenshi akagaruka ku kintu tinyabuna hagujya mukobwa yarantangaje amashugwe aba yiwe kabisa menshi ati kuko nubwo ashaka kwerekana ko menga ni ngufu zacu ahubwo twe tumeze nk'abantu baje gushigikira byose yasa n'uwabikoze yabihejeje guhera kwandika gutunganya byose wanakinumera n'umundi nkuza ku directinga byose kabisa ukabikora umuntu ubishoboye uvyakira gute kubona umuntu yafatwa nk'umuhinga hano ari mu bambere nituvuge ngo wa mbere tuvuge mu bambere hari akantu dushobora kuvuga hano kagatera indura abantu bakakumva gute kumwe reka tumushire mu bambere akavuga ahubwo ati uriya muntu je ndiko ndamutinya urumva ubyakira gute abantu babahinga ahubwo bari kubavuga ati bakubona nk'umuntu w'umuhinga ashobora kuba nabarenze mu gihe cyari igikorwa cawe ca mbere ureyarije cyari rimwe na rimwe hagiye bintera sinzi novuga iyi emotion kwa kundi bamvu mega uri sure kubera ko Mede n'umuntu akomeye cyane n'umuntu akomeye afise impano afise kwicisha bugufi ibintu abantu benshi badashoboye ako kantuko ego rero kumbwira ngati ngo yaje gushigikira c'est vrai sindiko ndabesha
Amede ntiyo gushigikira atakina ariko arakubonamo ngije ukuri umuntu mwiza yakira bose sevre mugabo kugira ngo agushigikire aba yabonye ko ari ikintu ushoboye rero ndashimira Imana ko yampuje nawe apana muri ibi vy'amaraso akaba yarashoboye kumbona mwiyo mpano agashobora kunkuza rero navuga ko ndavyakira neza bikantera n'ubwoba nkaba numva umenga ashaka gukora ibikorwa vyiza bizotuma ntazigera ndamukoze soni habe n'umusi n'umwe azokwama abona uyu muntu yashingiye ntahe ku vy'ukuri afise talent ego wow kabisa hari n'abandi bantu abanaditse sinze ko wagiye ubibona dusigaye dufise na benshi ngaha umva akano nako tukavuge bavuze bati nta kuntu nakumera Vera atari gukora filime nziza ati hanyuma ikindi nareke kutubesha iyi filime si we yayiyandikiye ahubwo Amede ashobora kuba ari we byaravuzwe tubivuge ashobora kuba ari we yayanditse amara y'umugabira baca baza kudufakinga ngo ayitirirwe kandi atari yiwe bave ko iyi filime ni we yanditse byaravuze ivyo bintu rimwe kabiri no byaravuze ndumbiwe Israel niwe yavuze ngo Amede ngo ifaransa uri kurashiramo ibiri bigitawuke ndabwira atarege yise na yanditse abantu bazi kirundi ca Amede baravyumva yuko mumva yamwihoro c'est vrai harimo ikirundi kimeze neza ni mélange harimo agafaransa umunanzi aca yibona yuko bijana amnatinya ndiko yanje aca yibona apa nubundi wewe no muri discussion ya usanga haba harimo akantu nyaka simene ari mushira akantu w'agafaransa muga ageze ashikira ikirundi ukavuga ikirundi cyo kwitsisa voilà mugabo ico novuga coco nta muntu umwe nkeneye kwemeza nta kintu ufise cyo gupruva kuko nushana no kubibabwira ntivyemere ariko ndumiwe yuko ari ibintu vyavutswe barankosoye sevre hari barankosoye naranditse histoire ndabashira bararaba barankosora amasene menshi bakuyemwo burya hari abambwiye ati oya iyi sene nikenewe barankosoye ndabashimira ukuri ako niko buraje nibaza n'abantu babahinga muri film barahana ivyimvira ko bati kano kantu menga twogakoze nkuko na Amede ubwiye mushobora kuba muri kuri set nawe ubwaho ukamutera ati kano kantu menga kogenda kandi akakumva Amede no muntore ntinda nashaka kwandika ngo ace dukina arafise nawe hamagara bakaraba histoire akababwira nabo bakamubwira abantu ufise ego bakambwira ati ibyo none sindavyumva oya ivyo ntibitahuritse rero ikintu cyose uzobiri kurakora ntiwimvire ngo turashoboye wenyine timu ya mikenewe ubukenewe uriya muntu nawe yishira mu kibanza c'abafana akaguhanura ariko uremeza yuko icitwa story script ibindi biza gukurikirana atahura neza ni wewe nyene ikaramu ego njenye nikaramu nitewe sinje kwemeza cyangwa ngo ndabemeze kuvuga ntavyo noshobora me ikaramu ni kwanje kandi abishimira Imana bave ko tutigeze tukubona winjira mu ishure nimwe muziri hano wagiye kwiga uburyo sinema zikogwa hanyuma tukabona igikorwa ca mbere ukoze kiza kwemeza abantu hamwe n'abahinga nkuru bagiye tuvuga babitangari ibi bintu wavyigiye ubwo niho baruri indege mwibanga tutabizi uja kurahura ubumenyeza Bollywood na Hollywood ni ibintu wigishije ni ibintu warahuye kuri Amede nk'umuntu rimwe ngo wagironka okazi yo kwicarana nawe n'abandi wabimenyeye he yambwire nuko sorry gato naguce wakoze film ugiye kuraba ama comment y'abantu benshi bimfatira no ku bantu babahinga bari muri domaine bagiye babivuga bavuga ati ino film ni mishure irakosoye ku mpande zose for sure twibaza rero Vera bino bintu yavyigiye he masters he muri kaminuza ya Mississippi nuko ayo diko kamana nawe ne hatari okay ico novuga nta shure n'ukuri ndaronka ndavyifuza pe kuronka ishure rya cinema nuko ibintu professionnel ko ndavyifuza inyuma yabijya wabwiye kwiga ikivre oya hadi ko araho taraje hari ibintu keneye inyuma yabijya reka ya nari kintu turakora nta n'icicumi okay rero ndakubwire Amede n'ukuri namwigiyeko sinobesha namwigiyeko me jewe iyo ndiko ndaraba amafilme y'abandi mugabo ndakora amafilme ndo nk'ico nigamwo novuga ko ishure mfise icambe hariho tara ishure mfise nuko ndabandi amafilme y'abandi bantu nkagira ico nkuyemo nukuvuga kwicara ukaraba ivy'abandi ukaraba abahinga ukabarahura ko ibintu bikakujamo ariko je wamawanye n'je wamawa province uri muntu bashobora gukora utu challenge twitwa ni mufi challenge zikwa gute challenge acting kabisa
yibaruka itinga ikintu kakigwamo hafi yo gusumbya umuntu yagikoze Friderize twebeyibutse agaherukana n'ibintu menga by'amategeko nimba atari mu ishure umwigisha sindakibuka neza uza Friderize kigeze kumukora ko kimyaka yose ni bijya ubikora mu bwo kubandanya wiga canke ko bari kugira nawe uninezereza feeling ama acting Jojo hajya mbari ko ndiga uri kuriga cyangwa uri kurigisha je bariko ndiga ubaje ukiga we kurone gwa abandi bashaka kwiga me je bariko ndiga kubera ko biramfasha gutravailler acting yanje ku isiya ngene ushaka kuviva ikintu mba ndiko ndavuga en plus gufata ku mutwe kubera ko iri professionnel gufata ku mutwe ari amajambo umuntu aba yafashe ku mutwe aka maîtriser rythme iri kiragendako ugashurondera rero na isiya biza kujana donc je mba ndiko ndiga nuko ibintu biragoye birakorohera kuba wafashe ibintu ku mutwe birebire nka bijya hamwe gacu bidemontra bihura na isiya uburyo ubonekana mu maso ndasubiramo ari gihe mvuga ngaca sanga ijambo nari kuvuga sicyo mvuze nkabiheba asubiramo hari n'igihe ngirisha mvuga ndayihevye mugabo oyasi cyangwa guheba rero ndasubiramo mba ndiko ndiga cyane mba ndiko ndumviriza nyene amaton ariho ton umuntu akoresha n'iki bala meko nibaza ko nka to y'umuntu ari karashwana umuntu aborewe ntibisa nubwo menga bose ni induru gusa ubwo ni induru idora kuma vyigana cyo mwishure wigere irakwigisha nako la faire havele mimi ndagutahice sinzongera kuvuga ngo mirete ubunye ko ndamwita diva niruze tubipfe mvuge mimikonye so ibyo bintu tuko turavuga tujya abantu bavuga ngo uri kurakora ibikorwa biri mu ishuri uri kurakora filime zoja no mu mahiganwa tugahuze n'akantu maze imisi mbona mu bandisi ku mbuga hirya no hino cyane bino binyamakuru vyandika uburyo bamaze imisi bafata amafoto yawe bashaka kugeranya n'abandi bakinyi benshi ba hano ariko bakagaruka ku kantu gasa no kuvuga ngo urayoboye industry iyo bari ko barakubwira ano majambo yakira gute bagomba kukwereka ko menga ni uhagarariye abantu n'umunsi muri sinema areka abanditsi nta muntu ashobora kubabuza ivyo bavuga kuko hariho demokrasi mu gihugu kandi umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuvuga ico yifuza mugabo je n'ukuri sinde muri competition ntago je novuga ngo ndambe cyane ndwakangaye ese ibikorwa vyanje arivyo byo vya mbere pana jeyo niyo nto nakina niyo nto naboneka nkabona basinagizemwe ikiganza mu gikorwa runaka nkakibona arico kiriko kiraduga ivyo nivyo nokunda nawe ndi bwo izina niki ariko kubwaho uravye ano ma comparison arakwiye ntago bikwiye uko nabafata umuntu bakamukompara n'undi cyane byose bihora mu kantu kavuga ngo who's the best niho kuva ati nindarenze uwundi karakwiye cyangwa umugani abanditsi barafise droit nkuko bivuze barafise droit yo kwivugira ivyo bashatse biraryosha entertainment peut-être canke biratuma abantu tubonekana mu bantu nta muntu ashaka kubifata negativement gusa mugabo jemba numva bidakwiye ko abantu baza barakompara abantu n'abandi ngo nkibonye no musi bakugeranije n'undi muntu nk'umwe hano uvyakira gute birakubaza birakuje nawe urumiko tumiko nguri oya gusa ni sawa nabanditsi ndabashimira ngugwira bashimira cyane aho cyane rape harimo kakano kavuga ati jewe nibakwiye kungeranya n'undi muntu numwe swinike yes we banuri ni reko umuntu abayihariye byose oya ngene bivuze ya bariko barakubona ngene bivuze ubishizamo akantu kakiryo me de nta kiryo karimo oya mbo ntibagukompare mu buryo bukumbure ubwo wavuzemwo mugabo uwo bikora menga ashaka kwerekana ngo nakarenze undi n'ikini mbo je uraza uburyo rimwe na rimwe ndavyakira cyane ndavye ama comment ndabera mu ma comment rimwe na rimwe namwambona mwakantu kabagasa nuko menga wanditse ibintu nk'ivyo kabikora nabi ushobora gushiduka wateranije abantu na cyane ko bamwe mu bafana bo bafise uburyo bavyakira cyangwa asanga menga ro team ya naka yaje ko intervena ukamenga uva ati naka ni warenze naka nawe ni warenze oro abantu babo babiri baritekanye henige babahurira inbox biyagira neza cya kibazo mugo ugasanga abafana menga bagire babipfe ariko umugani wawe kubera iki tutuma duhiganisha ibikorwa tukareka kuguhiganisha umuntu n'undi ibikorwa nk'uko kavuga ati mva yamwihoro na n'ingaruka nyene biba biriko birakora promotion ikorwa kana simba numva gituma abanditsi babikora Frida bibaza ko ari kubera iki ngo ntaco afise yo bivuga kuko nk'uko umugani wawe nk'uno munsi wari kuvuga ngo
abendaba dufate nk'ubu bafatiye kuri visibility bakavuga ati film iri kiraragwa gusumba izindi ni ico gihe ntawo harera kuko baragenda bakabiverifya n'ibintu abafisa ama proof ugenda ukaraba ukabibona urumva nawe ubundi bwo gukompara abantu ubakompara ko nta muntu ahuje basi ari abantu tuba dufise casting zitandukanye ni ukuvuga ngo nkamimara afise amahore ashoboye none uza kungereranya nawe gute kandi nanje fise iyindi kote nkinamwo neza kandi tudahuje ko dukunda guhura je ntari umuntu mwiza none nk'abantu bagereranya gute kweri mwabanditsi hari n'igihe ushobora kugereranya abantu bikakuvuna uzi ikintu nawe niyumvira ibaze nk'ubugeranije umuntu yandika umuntu akora acting umuntu anactinga ugacuza kumugeranya n'umuntu gusa ari for muri acting numva ko ushobora kuhihende rumva nkuri nibagereranya ibikorwa barako baradufasha muri promotion ivyo mugabo bagiye baragereranya ibikorwa kuko vyo biba bifise preuve byo bavyiza kurusha kako turabashimira kuri promotion babanda turabashimira so twigarukire mu mutima wa film imbere je yuko mvuga icigwa nakuyemwo ego numva menga no Fidel mukano muhamikura akacubwira ico yakuyemwo ariko ntaco umuraza bivugira n'ahandi hantu afisa amaceno menshi afisa ahantu henshi ho kuvugira afisa amamikro menshi abari karamuraba ariko je imbere yuko mvuga ico nakuyemwo arico nipfuza kumbore gucumpa mu muco ahantu hamwe ntagiye ntahura nawe ubwawe numvise ngo nangwe nubwo muri ko murasereva abandi zino filime ziragaruka zikabigisha na cyane kuri ya muntu twabonye ni Leila na Karikado ariko turi kumwe na Kadomo no mwanya nikihe cigwa kidasanzwe filime imva ya mwihoro yarayi gusigiye imbere yo kwaje mvuga icanje kudafata ingingo ubutse kudafata ingingo wihuse wobutse ibintu amazuguruzuguru zose ahantu yavuye yavuye kuguruka kwa Chris yavuye kuguruka kwa King bendabe nshobora kuba filime nayo irabishije ijisho rimwe yavuye kuguruka kwa King kuko yiyumviriye yuko ari Jenisha umugore wiwe alors je nari nikeneye ubutunzi bwanje gusa acaza kungirira nabi we yihutiye kubona yuko ibintu byose ari we ubirimo hari gihe ubona umuntu yarakugiriye nabi hari gihe ubona ikintu cyose kiriko kagenda nabi ugacubona umuntu uri kurimvira ubwo nyine ntibibaze ko ari urujya hari gihe abari indi histoire yinyegeje inyuma niyo mpamvu kuye gushishoza ubwa mbere ukitonda ukagira amatohoza gufata ingingo n'ukuri ndahubutse kubanza ukitonda yego ikindi ni kutihora uriko uratangura ifilme gushika no kuri episode y'icumi wokibaza ngo tuko dushikikira kwihora voilà ukaza ngo tuko turashishikariza abantu mwegugire nabi mwicire mwegugire nabi mwishure ikofe rimwe ginye kurindi ikintu mugabo urabibana yuko nta na rimwe uzokwihora nta na rimwe uzokora ikibinga hamwe abona buzima ugenda utashishuye nutakishura kizogishura umwana wawe ni hamwe usanga uri kuraba mu bintu nawe utari kuratahura kumbe basokuru bawe hari ibintu bakoze nkuko natwebwe tukibatizwa kubera icaha cinyanduruko ko na Bibiliya bivuga canke no mu njiri hose birimo turacabatizwa kubera icaha cinyanduruko Adamu sindamuzi nawe nzi mugabo ndakivukana bijya bintu ucumenga arenganya entre parenthèses ugusibisa ibintu sokuru wawe yakoze utaruhara utana mugabo urumva niko bimeze byanditse bivuga ngo menga birivuga ngo kugeza kurunganwe gwa kane yego hatabaye umugore kubatizwa cyangwa kubisengera yego ugasanga impwemu ya sokuru irikira kwiruka mu kabizira niyo mpamvu rero nukuri kingira uruvyaro rwa kingira bazokomoka ko riciza ukiri muzima ntukagombe kwihora Imana izohora nukuri Imana irahorera nukuri Echo ni cigwa rero cyanyirayo je ndavuga icahe ko mingura bimaze ariko je mu ntango urazi ikintu nasa no wakuyemwo nayo nakuyemo ikintu kivuga ngo ntuzubone umuntu umenga ni inkozi y'ikibi ntuzubone umuntu ari mu bintu runaka two kwitamwo bibi ngo wihutire kumucira urubanza hari igihe ibyo ari karakora mwe mubona ko ari bibi aba yabitewe n'ubuzima bwa kahise yagiye arabamwo cyangwa ugasanga ni ibyo bintu by'inyatsi n'urukurikirane rw'imiryango yabo yagiye arabamwo biriko biraminukamo kandi wewe en personnel atari mu bikomutere mugabo filime iza kumera nk'iyihera nibaza ikibazo wasa n'uwavuze ariko numva nogaruka kukubaza nibajije ngo ese umuntu ibintu byose yocamwe muri kahise yahohoterwa yahura n'ibibi bimeze gute ico kurikira nuko biba mu buzima busa no kwihora ese ico kurikira nuko nawe yohinduka inkozi y'ikibi ndashaka kumfashe kano kantu ubuzima ducamo muri kahise ugasanga nk'ubuje nakuze ndi imfubyi
ndegwa na mukadatangirira ibibi akanturiza amashasha akagirana ejo Imana iramutse inciriye akanzu nka mu buzima bwiza bisigura ko nanje nobaho mfise umutima mubi nka inkozi y'ikibi simfashe nanje imfubyi n'abapfakazi canke abandi bantu bagowe kubwo ubuzima naciyemo bisigura yuko mpuye n'abantu bangere nabi no bihora kakano ko kwihora urumva yuko kajemo no byitwaramwo gute muri iyo situation kuko nico kintu mwasa n'aba developer muri film umwanya munini nubwo finalisa ni decision yihindukiza ibintu ahubwo dusa n'ababonye uburyo ikibi nako ineza ishobora gusinda ikibi icambere n'ukuri filme ingene itangura c'est vrai itangura umuntu ariko arihora ariko hano nitware irakata abantu inzira y'abana amapistolasi hejuru akubita abantu amavi ariko akamavi niko kazi ariko ico novuga hajya anye ntago umuntu ico uvuze ntago umuntu akwiye kwihora ku kintu cyose cyamushikiye mugabo nta nuko umuntu akwiye gukora ikibi ntabwo akwiye kwihora nta nubwo akwiye gukora ikibi kuko esprit yo kwihora rero yayikuye kuri kariya gahinda mwagiye kubona sivyo iyo kataza kuhaba rero bakamusubiza inzu yiwe akaronka ibintu vyiwiwe bijya byose n'ivyari kuba nukuvuga ngo wani wakora inabi urashaka gukwega ibindi bintu byinshi ukanatuma n'umuntu aja muri mu vyaha akwegewemwo na wewe akantu gatoyi wakoze ugasanga kakweza ibintu vyinshi cyane ariko uko bimeze kose nkuko mubonye filme iheze uko bimeze kose nagukwiye kwihora Imana izoguhorera n'ukuri nta muntu umwe azokora icaha hano azofata ashishuwe nabivuze wewe wabona umuntu ariko agutoteza uza kwicara wewe uza kwihuramire ugususenga uvuga ati Imana ariko ravejwe n'uciriyemo dufatira muri akantu ka generation wari kuravuga numva mengo ushobora no kugenda utavyishuye ugasiga ukwegeye umuzukuru nibijyanye nene nabo akabari wazovyishuye ego nutacishura wewe kizishura urungano rwa jeunesse abazogukomoka aka kantu nako navuze nene natahuye mbere ku buryo dukwiye gutahura abantu no mu mafuti yabo wowe ukabona gute jewe ukungene ndakabona ni nkuko nyene nawe ukabona nagukwiye kujija umuntu nubone umuntu ariko arakora icaha mwegere rero ubona umuntu yarahindutse mwegere utumureka kumwapresiya mugabo umwegere umenye impamvu ego kuko ushaka kumufasha ni wewe ashobora kuba akeneye mu buzima niwe ushaka kumuhindura ivyiyumviro hari abantu benshi duhura mu buzima ugasanga bakaducira imanza ngo ameze gutya ngavuga amajambo menshi ngo agize iki hari gihe usanga kujya kuvuga amajambo menshi ari therapy oya ariko buryo bwiwe bwo kwipfura ego ugasanga yumva mu mutima juste yovuga aradundiwe yumva yose ego ashitse muhira ntuzi yuko adakura ko n'umunwa ugasanga ari mu bantu karavuga that's it urabona ari gihe ubona umuntu ukamucira urubanza mugabo kwanza ari wari ukwiye kumufasha ego rero mwaramuciriye ubanza umukobwa wandi arabamarayiki mugabo mwaragiye gutahura yuko yarafashwe ku nguvu n'abantu batatu atwara inda y'umuhatazi umuntu yoreka kugira umutima mubi gute kweri rero cyo novuga ntitugacira urubanza umuntu mwegera ushaka kumufasha bihuriye n'uburyo rero filime yaheze mu buryo butangaje filime yagiye inabonekamwe ibintu by'impande nyinshi harimo comedy harimo irimo bafita gute irimo ibintu byose irimo drama action yo iraganje kabisa hasi hejuru bihuriye n'uburyo yaheze Leila numva no kongera gukeza uburyo yabaye umukozi w'Imana hafi yo kuvuga ubutumwa kabiviva kabibamwe neza mugabo nakunze ni n'ahandi hantu nabonye umuzimu kwa kuntu umuntu yabarakoze ibimuga umuzimu kaguma umuzukira ukamenga cyakintu ko ndavuga wamenga twese twakoma amashitire ire kabisa aratsinze bite bintu yategeza kubikora kujya mugabo wewe bigahera mugabo wewe mu mutima hakiri ikinogo nubwo menga biratahuritse yicuza womenga mu muzima bwo kwicuza impamvu yakoze biriya kugeza igihe akijijwe akaba nk'ico twabonye yabaye kubera ko n'umuzimu uri kuramuzukira umbwa ati ariko warishe waragize nabi n'ibintu wari kubigira bihuriye he n'ivyo bintu wari kurasigura vyambere n'uburyo filime wayimaze kungane bimeze je ndakunda filime yo mu makote yose nikomeze ndakunda filime irimo comedy irimo drama irimo nyine gospel ndayikunda na gospel ka gospel nena kibagiwe niko mwajisifie cyane mu mpera rero aho bihuriye nuko
dushaka kwerekana juste yuko ni nka bitanavuze bwa mbere dushaka kwerekana yuko umuntu wese ego c'est vrai si vyiza kujija umuntu kandi iyo rero hajyaruza kuronka umuntu amanura peut-être on sait jamais quoi ni story umuntu yandika ubwo yaba ari mu buzima busanzwe hari gihe bijya byose bitari kuba aho bihuriye nuko ahubwo nyene kwere kutagashizemo yacihera kare no story yacha biki vuga nivyo story yego nuko rero tuba dushaka kwerekana ko ikibi gitegereza gutsindwa niyo bawugwanya uri mukuri ukagwana ugakora ivyaha wewe wibaza ngo uriko urakora justice yego bimwe menga biri justice nta justice ukora uri kuragirira n'abandi bantu nta justice ukora uri kurica abantu ivyo nibibaho hari abantu uravye n'ubundi mu ma comment byasa nuko menga bashaka nkobo ihere urashe nka kingi agapfa naho nyine ukamwica urupfu rw'agashinyaguro turi muri film Reira akica king urupfu rw'agashinyaguro wamenga nico kintu abafana bari gusere uramaze kubona uri muri sale habaye nka action kumva abantu bose bakomye induru buryo umuce munini wamenga bashaka yuko yoheruka iza guheruka nk'umwanditsi nirihe kosa ryari kuba rikozwe mu buryo buri technique komenga harabona amafilime ahera nkuko hari amafilime ahera nabi mugabo je sinzi umuntu wese afise style yo kwandika je mba mbona umenga nta na rimwe twokugira dushikira ko ikibi gitsinda kumbure finalite ntiyo bigenze neza iyo bigenze neza je sino banigishije no banigishije iki ko ari vyiza ko umuntu wese twoca dusanga mwibarabara ngaha abantu basanga agashoboye akandika ngo karakamira je mba numva umenga sino banigishije donc histoire tegeza guhara neza tukerekana yuko ineze tegeza gutsinda ineza iratsinda buri gihe ifilime abantu bazoyikumbura nawe ubwawe uzoyikumbura ntibazayikumbura bazoronka izindi nyinshi bonye akantu katari keza mu bafana gasa n'akantu gahuye n'uburyo mwamaze intore ntindi benshi sinzi ko n'ibitero bitaratangira kukwataka bavuga bati oya n'ukuri filime niyo bwagere kwihera iraryoshe cyane menga baratubipse menga nta n'indwi zingahe itwaye rave filime muyimaze n'ingoga ndavugira abafana episode 10 oya hanjye nzi uburyo bivunana uburyo bitwara no kwemeza ko episode 11 ari nyinshi ariko kuri kote y'abafana bari bagifise akamwemwe n'inyota bwo kumva ko bandanya bayiraba ariko ibikorwa biracahari kubera ikintu film itomara nk'imyaka ibiri abantu bayiraba ibikorwa biracahari bazoraba n'izindi kandi bazozikunda nkuko bakunze imva ya mwihoro intore ntindikombitse mu misi intore ntindigirize ego two turayitegura ego atera hazovamo intore ntindi hazi yindi hari amatara menshi hano onya ni kuri BMT yobawe ikiragerageza gufasha impano zo gwaruka nukuri nta rungu hari ingaruka hari n'izindi nyinshi zitandukanye ariko ravere bamukeneye nka ravere herself muri ryanzira wabiyeretse ndashaka kumenya ngo ubu vuba canke mu byutegekanya uzongera abantu bahe igikorwa kweri turapanga imana igapanga ariko ndavyizeye ko ari vuba igikorwa cyo n'ubundi realisha ngende ndanabivuze umuntu yitwa Keke umumenyesha makuru yarambwiye ati filime ndayikunda ku rugero runini iraryoshe yakoze impact ariko ndababara kuba kuri channel y'umuntu yitwa Kadora Vere atakintu ndahabona ese mu bikorwa biza kubandanya turaza kubona ibikorwa byimukiye hakuno iwawe canke urabandanya ukore mu buryo wakozemo busa nubwo twibwiye ngo ushobora kuba wakoze nk'ukorera abandi mu buryo mwumvikanyemo tutaza ariko ibikorwa by'iwawe byo mu nyuma akaba ari byitegekanya gushira iwawe ndavyifuza mugabo mu gihe bitarakunda mbandanya nje nkora ico naremewe mugihe bitarakunda mushaka kubona yindi filme ku yindi channel mushaka kuyibona kuri Kadora Vere kubera iki bishaka kubona mwaka canke umwaka uza mugabo ko biri kose jewe nzobandanya ndabahama histoire meza acting zimeze neza neza ko ico gikuru ariko abanyifuriza iterambere ndabashimiye cyane kuko urumva Keke nk'ubu yifuza kubona ari Kadora Vere ko n'ubundi kijyana igikorwa canje kuko namaboko yanje yavyanditse ni jewe nashizemo ingufu n'abandi benshi bagiye barafata mugongo rero navuga ko niwabona filme ndakubwiye ngo genda kuri channel ya Diko Entertainment ngo no filme yanjiri ntuzabwe yumva kuri kurabira ngo abandi oya uri kurafasha jewe abari wowe nyene yego kuko nicuya canje yego kabisa so duhereze mu tuntu n'utundi na mwenda ba comment umugabo yitwa Satbi
yapostinze cover ya filme bisa ngo ni All Stars irimo abakinyi ba filme benshi hafi ya bose avuga yuko John Kengo yakoze filme nimwe abastari benshi ba filme hafi ya bose b'abarundi ariko ntangazwa n'ama attack ari kuri iyo post avuga ngo muravuga ko bose barimo Kadora Vere mutamushizemo gute ikiganiro n'ubundi cyaheruka kubera ku kinyamakuru ntaza kuzana cavuga ngo kubera ko John K yahamagaje abandi bose wewe aragusiga mu gihe no munsi uri mu bakinyi ba filme bari arapage tubivuga uko biri wewe wakiriye gute ijya All Stars ku ruhande rwawe utarimwo boba barakurondeye ntiwabitaba woba warawazimbye ko bivugwa ngo usigaye uzimbye cyane canke wabonye bidakenewe kuza kujamwo canke ntibigeze bakurondera muri ya All Stars ntunakenewe nabyo reka babwire ikintu kimwe nubona filme ukabona irimo abantu runaka ntuce wimvira ngo bose rero reka ntagari bose dore Amede wamubonye Amede smoking Amede ntiyararimo nagari ngo abastare bose ego abastare benshi Chris arimo ntagarimo Chris ntawe urimo none rero novuga ko John Kane kuri umuntu mwiza umustar atagara ko bamwita ntagara haje John Kane man aciye bugufi sishara gusigura ingena meza John Kane umuntu aciye bugufi aratahura impano kandi arafasha impano impano mpeze girana hari rero kuba tutakoranye kuri no ncuro nuko petete tubabiki ikindi kintu kiri big kurusha bivuze yuko bamaze ku approachinga nk'umunsi umwe mukaya ikintu gisa nuko mwakorana turaganira kuri n'umuntu mwiza ayaga afasha impano niki ariko niba ntabonetse muri Filman ariko iraryosha sivyo imeze neza mugende muyirabe nta gihombo canke akantu ko kashari gasa n'agatoko kuzamwe tiko kinanje ntage mwajya ibintu abandi babirimo ntene ako kantu ntibishaka oya nk'ubu hariho nk'ibintu biba vyarabaye basha genre ntagashari ko jam kuko sinoja mu bikorwa vyose bihari ntago no bishobora jewe mbafise ivyo ndiko ndakora abariho nk'ibindi mba ndiko ndaboneka mu bandi bantu mesi noshaka kuja mu bikorwa vyose ariko ndabiraba kandi ndabinezererwa kuko ni igihugu kiba kibikoze ni bene wacu n'aba sister n'aba brother kandi terambere ry'abantu ntegereza kuri nezerererwa niko biri yego okay wanabonekanye kuri IG y'umu CEO wa iswa gute mutipe mu Rwanda ariko arabikora Empire in the wabonekanye kuri Instagram yiwe yagupostinze yitwa Kiramani niwe narimbuze mu mutwe narinda mubuze asa nuwerekana ko menga hari there is something hari ikintu mushobora gukorana byageze gute yari nagushize no kuri community yantuze ya YouTube hari he kantu mwa muri ko murapanga vuba canke ico sinza kucishurako niba hari gikorwa gikurikira muzobibona ariko cyese nibaza ko Kiramani yo gupostinga par hasard ubwo nuko bisigura yuko dushobora kubona mu gikorwa kimwe canke biri kandi mu bikorwa biri big canke biri international nyuma y'imva ya mwihoro je nico kintu natangiye kwitega kabisa reka tuvyizere naharenze mu Rwanda tugende za Tanzania tugende n'ahandi kubera iki Hollywood n'ahandi why not muto hafata ego Kadora Vere mwenyewe CR4 the mirror of the young iko arakuvuga amazina nawe ukiyo the champion Akhnisi anajenza kuvuga iryo ngurira goye nitwabe so rabara umugisha gukorana nawe mba numva tutovana ariko ndizera ko umwanya n'umwanya tuzohura ijambo riba ryarinda abantu bari gukora ko barakora neza bashimigwe bategwa intege uburyo burakenewe bitwara uburyo bwinshi abagwiza tunga baze amakampuni mukorane nayo hanyuma sinema y'u Burundi ibandanye kuja kuri indi tafari bive hamwe bigere ndagushimiye cyane kuba waduhaye kano kanya mu gihe byari binagoye muri mu mashooting menshi ndashimiye cyane namwe kumwe mudufata mu mugongo nukuri turabona ibikorwa vyanyu nubwo na musi kumbere bitaranka umusaruro nk'uwo twifuza ariko hari hagacu turabona gacu umwanya imvura y'umugishira gw'itunyagira abantu mwese mwaravye kino kiganiro mukurikirana Diko Entertainment abatakora subscribe mikore muhe n'abagenzi banyu kuko hano niho ushaka kuronka amakuru yizewe kubakinyi banyu mukunda kubastar banyu mukunda dushimire Fridoye dushimire Diko muri abantu bakomeye cyane bana asante sana